Nshuti bakunzi bo b'intara ya Gitega turamuje twagatoa ikaze. Abajeje intwaro hamwe n'umugwi w'intara ya Gitega ujejwe gukinga ibiza bafatikaje n'amashira hamwe mpuzamakungu Oxfam na OIM baratunganije inama kuri wa mbere yo kwegeranya uburyo kugira ngo bigire hamwe uko imanga zigeramiye amakati y'igisagara ca Gitega zozibigwa zitaronona ibintu vyinshi. Muri iyo nama hari hatumiwemwo amashira hamwe asanzwe afasha mu migambi y'iterambere akaba asanzwe akorera no mu gisata cyo gukingira ibidukikije no gukinga impanuka asanzwe akorera muri iyo ntara ya Gitega. Abitavye iyo nama baragize urugendo abagendeye ibanza bigera kuri bitatu bibangamiwe nayo mamanga navyo bikaba biri mu makartie ya Magarama, Nyabisindu na Nyabiharage. Kuko vyashikijwe na Mazuru Adrien umufundi ajejwe inyubako muri komine ya Gitega, ivyo bimanga biva kuyubakwa ridakurikije amategeko aho usanga amazi ava mu mazu arungikwa mw'ibarabara, amazi agacagira umurindi munini agaca yimbura ibinogo gushika aho bicika imanga. Hama amazi akaba ariyo acaba menshi agagira hatereye rero agaca yimbura imanga. Aha muri Magarama iki ni kimanga kimwe mu byo mubonye. Aha muri Magarama hoba hari bimanga bike bishika bitanu. Hariho kuri ahanyene kituriko, hariho n'ikitumbereye muri Gahera, hariho n'ibindi bishika bitatu biri ngaho imbere kujya gatatu. Ivyo navyo nyene biri hagati mu mazu. Rero hariho amazi menshi amwe ava muri centre ville akaza ari menshi agacatera muri ya makartie arepfo kuko amazi amanuka y'imvura. Rero nico gituma usanga ibimanga ari byinshi. Rero nkuko mubona yaba administration canke abandi bafasha mu iterambere rya commune canke ry'intara bamwe bariko baritanga kugira ibi bimanga bimwe bizibigwe. Mugabo turacari ku ntambwe novuga ikiri ndende kuko ntituragira aho dushitse hashimishije turiko turaraba n'umuvuduko wa capital politique. No kugira ngo icambere ibi bimanga hamwe byubatswe bizana ishusho nziza ya capital politique bigatuma dukingira inzu z'abene gihugu hama kandi bigatuma n'iterambere ry'abene gihugu riba ryiza kuko nk'umwene gihugu yaragiye gusaba credit akubaka inzu gace usanga iyo credit yasabye ashoboye no kuyishura aciye asubira mu bindi bibazo byo kurondera utundi dufaranga kugira abeho uco usanga iterambere ry'umwene gihugu bwiwe ritarishemeye. Hama ndetse no umwene gihugu yadateye imbere ni komine ntishobora ngo itere imbere kandi n'intara ntitera imbere n'igihugu. Rero iterambere ubwa mbere rihera ku mwene gihugu. Mwene gihugu amaze gutekana agakora imirimo yindi yiwe itandukanye akiteza imbere n'igihugu gica gitera imbere. Rero murabona ibi bimanga byubatswe hariho nk'ahantu hamwe tuza guca muraza kubibona amabarabara rusangi, amabarabara y'imigenderanire usanga abangamiwe. Ahandi ugasanga inyubako rusanga amahoteli, amashuri arabangamiwe. Rero muri byo byose bituma iterambere ry'igihugu ridashimishije ritaje imbere. Rero mu gihe byo bavyubatswe inyubako rusangi ziba zikingiwe, abene gihugu baba bakingiwe, hama n'igihugu kiba kiriko kiratera imbere. Muri quartier ya Magarama inzu imwe ikaba imaze guhitangwa niyo manga ndetse bikaba vyaremejwe n'umwene gihugu asanzwe aba hafi yaho. Imvura nyinshi aha twe twaje muri 2003 hari intuze isanzwe cyane hari akantu do passage tunatwe tuja bukariya mu nyuma rero imvura niyo yatumye yimanga iba profond niyo yatumye intuze hanyuma rero kugira twebwe ntidutwagwe cyane kuko amazi yaca muri ruge rupangi wacu aje mu rupangi wacu tuca turakanariza umuvo ngahura yatumye imanga yaguka cyane munyuma rero biranka gose kwera amazi menshi urupangu hari inzu y'umu mama ntuzeye clôture iramanuka iragenda iragira rero acavuga ati n'ubundi nta kamaro bikaniyizi ndayikure kugira ngo ntizo havigwayo basi kumenganya n'amabati n'utubati twari cyangwa tunuzeye gutafari. Rero yagutukona n'amazi yava mu mapangu menshi haragerageje kuko Magarama yose amazi yahereriwe yose amazi yahereriwe niko guca yagukuku nta kindi cyatumye yaguka. Muri quartier ya Nyabiharage naho umwe mu bene gihugu asanzwe afise hoteli hafi yo manga ariko ariyungunganya kugira ayizibire ariko bikaba biboneka ko atajoyo kwishoboza ataronse abamutera intege kuko iyo manga ari nini. Ivu ariko arasuka bikazoca bitwagwa n'inkukura mugihe imvura yotasura. Ayo mashamwe yari yitavye iyo nama avuga ko byose bizoshoboka bashize inguvu hamwe.
Abaserukiye mu mashirahamwe basavye leta guhimiriza abenegihugu nabo nyene gushiramwo ukuboko mu gutanga agaterano katavuna umwe wese mu vyo ashoboye gutyo izo ngorane zibone gutora umuti. Uburongozi bw'intara ya Gitega na komine Gitega hamwe nabo mu mashirahamwe mpuzamakungu bari bitavye iyo nama nyene bariyemeje gushikana ako kamo kure ndetse no kubishira mu migambi bazotegura kugira uburyo buboneke gutyo bashobore kuzozibira izo manga mu gukingira abenegihugu bazegereye. Mumenya ko ishirahamwe Tubura naryo ryemeye gutanga imivyaro y'ibiti byo gufasha kugwanya inkukura nkuko basanzwe banabikora. Nimwibagire gusoma iyi nkuru no kwisangiza abandi. Turabashimiye.